tuja no mu bindi bihugu bitari bike naho nyene ndabibona turagerageza tugahanura bavuze ko ndi mu mugwi wa seyase tugahanura bamwe tuti none ko mwitwa ko mwatowe mugabo mukaba mwarumiye ku butegetsi kubera mwace mufata igisirikare mukagira gwanyu mufata igipolisi mugira gwanyu mufata ubutungane mugira gwanyu mufata itunga ryo mugira gwanyu kubera ingo bizogenda gute kugira Afrika izotera imbere abanyagihugu nabo bumve ko boroherwe bumve ko nabara abantu mu bandi baramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri Roshada YouTube ACTV tubashikiriza amakuru abagezwa avugwa muri politike ndetse no mu by'umutekano tubazaniye amakuru atandukanye ari buze gushimika cyane gucuka kibi ndetse no kutumvikana muri CNDD FDD ariko tukaza no kugaruka ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho muri CNDD FDD nkuko tugize iminsi tubibabwira mu makuru yacu hari bamwe mu bicocoro byo muri uyo mugambwe byamaze kwemeza ko President Ndayishimiye adashobora gusubira kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu haranurwanurwa abantu bashobora kuja muri ico kibanza twarababwiye bamwe mu bashikiranganje bashobora gushigwaho abashikiranganje bashasha tukababwira ukuntu abo bashikiranganje bashobora kugenwa ariko nanone hakaba havugwa icerekeye umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito bamwe bagiriza ko yamaze kunanirwa abandi bati nubundi gihugu nagihe umugore wiwe kubera ko nubundi ni wagitwaye mu mpisho ati hopfuma harongora Angelina nubwo ari umwirasi nubwo ari umuntu asisagura itunga ry'igihugu ariko hopfuma hajaho umugore haka igihugu cicwa n'umugabo kandi abarundi bose bariko barorera batariko nanone ntibikunda kubera ko bamwe mu bihangange byo mu mugambwe CNDD FDD ntibishobora kwemera ko umugore ashobora kuja muri kirya kibanza c'umukuru w'igihugu narirya rero muri CNDD FDD hari inararibonye nyinshi kandi harimwo abagenerali benshi bashobora kuja muri ico kibanza mu gihe umukuru umushikiranganje wa mbere generali ndakugarika yakugwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere akaja mu karuhuko k'izabukuru benshi bariyumviriye ko yoba agiye gutegurwa na CNDD FDD kugira azoshobore kwiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu abandi kandi baravuze kuri Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru wa CNDD FDD bariko aranugwanugwa ko ari we ariko araca ku biti no ku mabuye ndetse akagerageza ibishoboka byose kugira yerekane mu banyagihugu ko ari we ashoboye kandi ari we ashobora gutunganya ivy'igihugu Reveriyano Ndikuriyo arashigikiwe n'umugwi wiyita kuri Miragi rya Petero Nkurunziza uwo mugwi kandi ukaba uriko urakora ibishoboka byose kugira President Ndayishimiye ntasubire yitoze mu kiringo cigira kabiri arekurirwa n'ibwirizwa shingiro ariko nanone hakaba hari impari zirimo kutumvikana President Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye canke ndakugarika canke Reveriyano Ndikuriyo ninde azoshigwa imbere n'umugambwe CNDD FDD gashobore kuja guserukira uwo mugambwe President Ndayishimiye ivyo bamwagiriza nuko amaze igihe ku butegetsi ariko iyo myaka 5 ihaciye President Ndayishimiye yarananiwe bimwe biboneka kandi abagumya banga nka bose barahuriza ku kuba President Ndayishimiye yarasubije inyuma bimwe biboneka z'igihugu conyene ahubwo yanasubije inyuma icizere abarundi bari bafitiye umugambwe CNDD FDD abenshi nubwo bamukomera amashi mu bagomya banga harimwo abibicocoro ndetse bo mu nzego zo hejuru batemera President Ndayishimiye habe na gatoya n'abandi benshi cyane mu bategetsi mu ndongozi mu bashikiranganje baramukomera amashi kubera ko ari umukuru w'igihugu kandi nyene atacindi bakora mu gihe akiri muri kirya kibanza ariko abenshi harimwo n'abahanuzi biwe harimwo n'abagenerali bahoze bagwana benshi baranga President Ndayishimiye mbere bakavuga ko abamaramaza aruko ataco bafise babikora ko President Ndayishimiye mu myaka 5 amaze ku butegetsi yaragiye akunda kwiyumvikanira ubwiwe avuga amajambo yerekana ko afise abamugwanya batari bake harageze navuga ko hari abagombye kumutembagaza Imana irakinga
Ibyo rero si agaseseshwa rumuri kuko byarabaye kenshi. Mwarabonye ikugwa rya General Alenguiyome Bunyoni, mwarabonye ikugwa rya bamwe mu bari bajejwe iperereza nka Desire Uwamahoro, mwarabonye abari bamwegereye benshi bagiye barigizwa kure. Abo bose bikekwa ko boba bariko barakorana kugira batembagaze Perezida Ndayishimiye. Ubu hoho Perezida Ndayishimiye yageze aho asanga ko abamugwanya ari benshi, akavuga ko bagomba kumugwanya kugira bose abakure, maze igihugu agisigarane wenyine, maze bimute kuw'amazi, abanyagihugu babone ko byamunaniye maze bamwikurire ko. Perezida Ndayishimiye yaravuze ati rero ntaho nzobashira, tuzogumana, muragira igihugu mu kintane, ariko narabahinyuye, nta numwe nzosubira gukura, tuzohangana muhari nyene muri mu butegetsi. Nimba mugomba kwereka abarundi ko ibintu vyayangaye, ivyo ntavyo nzakora. Perezida Neva arazi neza ko abamugwanya ari kumwe nabo impande yiwe, ariko abona ko bose kubigiza kure canke akabakora nk'ivyo yakoze General Alenguiyome Bunyoni vyoba vyerekanye ibibazo bikomeye biri mu mugambwe CNDD-FDD, kandi nawe yokwisanga nyene atanga uva gifise na rirya. Abo bose akura nabo baba bafise ababayoboka, baba bafise abakunzi babo, baba bafise ababashigikiye nk'uko biri kuri Bunyoni gushika none munsi. Abamwipfuza ishavuriraniga nabo nyene barasenga ngo bazobone Imana ibakuye ko Perezida Ndayishimiye. Abo bose rero ntibanezerewe. Muri iyo myaka 5 irangiye Perezida Ndayishimiye afashe ubutegetsi, ariko abarundi benshi bakabavuga ko iyo myaka yabaye imyaka y'amarira, ubukene bukabije ndetse no guhunga igihugu. Iyo minsi rero iriko isozwa n'ibisigazwa vy'amanyanga menshi ku bice vyinshi vy'igihugu, naho ahandi cane cane abo mu mugambwe uri ku butegetsi bemeza ko igihugu cateye intambwe ikomeye mu vy'iterambere. Ariko benshi nk'uko twabibabwiye nababa bariko barakomera amashi Perezida Ndayishimiye kugira bagumize muri ivyo bibanza, kugira bagumize kubuteha mpande yiwe, kuko barazi neza ko abakuye atahandi boca baja. Ivyo rero bakabikora mu kwironderera ivyo birira, kuko atakindi atarukundo bafitiye igihugu, ahubwo ngo nibasumira inda. Twarabahaye uburorero bwa benshi bariko barikundwa kaza ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye kugira babashe kumwiyegereza. Twarababwiye Isidore Mbayahaga ariko araca ku biti no kumabuye kugira ikibanza yemerewe cyo kuba umushikiranganje akironswe muri leta nshasha igiye gushirwaho na Perezida Ndayishimiye. Ivyo vyose vyaravuzwe, abandi bategetsi benshi badafite ico bakora, ahubwo bagashimagiza ko igihugu kiri mu iterambere. Ubuzima bwarushijeho kuba bubi kuva Perezida Ndayishimiye yashitse ku butegetsi. Ku banyagihugu ndetse n'umunyagihugu asanzwe ararira ku masoko, ibintu vyarakomeye mu mihana ndetse no mu gisagara hagati. Abanyagihugu benshi bavuga ko ubuzima bwarushije kuba bubi cane. Ibiciro vy'ibipfungurwa vyaraduze ku rugero rudasanzwe, ubushomeri bwariyongereye, amafaranga y'igihugu yaratakaje agaciro ndetse arabandanya gutakaza agaciro imbere y'idolari, hamwe ndetse n'ibura ry'amazi n'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura. Ndakwirutse ko igihugu c'u Burundi ari bimwe mu bihugu vyari vyifashe neza mu vy'ubutunzi mbere yuko CNDD-FDD iza, nko muri 2005 biza kuva muri za 2000 gushika za 2002, aho CNDD-FDD yari taraja ku butegetsi. Ibintu vyari bimeze neza, nta kintu ari gitoro twigeze tubona, nta bibazo vy'amafaranga mva makungu twabonye, ahubwo ibintu nka vyose vyaje kuyangara kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Ariko biyangara atari uko CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, ahubwo ari uko yo yananiye kwitunganya, kubera ko harabaye gucanamwo mu ndongozi z'uyo muhari. Twarababwiye ivyibogozwa ndetse n'ipfungwa rya bamwe mu bihangange batanguje uwo muhari. Kuva ico gihe aho Petero Nkurunziza yatanguye kwishira hejuru, ibintu vyaratanguye kumera nabi. Abanyagihugu bararindira ko CNDD-FDD ishitsa amasezerano yabemereye, baja kuyitora muri 2005 barabura. Ni mu gihe izo ndongozi zo muri uyo mugambwe zari zibereye mu vy'ukunyinyurana ndetse no guhangana vy'urutavana ko. Ivyo vyatumye igihugu gisubira inyuma bimwe biboneka. Iyo CNDD-FDD ubwayo rero nayo
yarahuye n'ibibazo bikomeye. Igihugu c'u Burundi ni hamwe washobora kuja mu mihana ugashobora kuronka amazi meza ukayaronka atacamira, ariko muri iki gihe kuronka amazi ni ikibazo, kuronka umuyaga nkuba ni ikibazo, amatara ni ibibazo bikomeye cane, ibitoro ni ibibazo bikomeye. No mu gihe c'intambara Uburundi bwarimwo ntibwigeze buja mu bibazo nk'ivyo, no mu gihe Uburundi bwari bwarafatiwe ibihano n'amakungu kubera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza catabaganije ibintu vyose, ntabwo igihugu c'u Burundi kigeze kigera aho kigeze uno munsi. Ibi vyose vyerekana ubushobozi bukeya bwa Evariste Ndayishimiye, nk'uko vyemangwa kandi bikavugwa n'abagumyabanga nyene bari imbere mu butegetsi bwiwe. Bamwe rero ivyo babibona nk'ukunanirwa badashobora kwihanganira. Umuberero mu bo twaganiriye mu gisagara ca Bujumbura avuga ati ubu turiho kubera imbabazi z'Imana. Ntivyumvikana ukuntu ibiciro vyigwiza mu ndwi imwe incuro zitatu, kandi umushahara wo ni wa wundi uhoraho ntuhinduka. Muri iyi myaka 5 iheze haravugwa hirya no hino mu gihugu gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufunga canke guhohotera abamenyesha makuru n'abaharanira agateka ka zina muntu. Abatari bake bahisemwo guhunga igihugu berekeza mu bihugu vya Afrika y'Epfo, Rwanda, Uganda ndetse na Canada n'i Buraya. Hari n'amakuru twabahaye avuga ko hari bamwe mu bategetsi bahungishije imiryango yabo. Muri abo hakaba harimwo abategetsi ndongozi mu gisirikare c'u Burundi, mu bashikiranganji twarababwiye ihunga rya Sixte Vinyini Muraba n'abandi benshi bagiye barahungisha imiryango yabo. Hari umwe yavuze ati twahunze kuko ubuzima bwari bugoye, umuntu wese yagerageza kuvuga ukuri yafatwa nk'umwansi w'igihugu. Ako gacinyizo abarundi benshi barananiwe kukihanganira. Ku rundi ruhande abari mu nzego z'ubutegetsi ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD, abo bose kubera kurondera uko bikundisha ku mukuru w'igihugu ndetse no kurondera ivyo bashira mu mifuko yabo ndetse no mu nda zabo, barashimagiza ko imyaka 5 iheze irimwo intambwe zidasanzwe. Bavuga ko ngo Perezida Ndayishimiye yateje imbere ibikorwa vy'iterambere rusangi, harimwo amabarabara yubatswe, amashure, amavuriro ndetse n'imigambi y'uburimyi bugezweho. Umwe mu bayobozi muri CNDD-FDD avuga ati Perezida Ndayishimiye yazanye ibisata vyinshi vyateje imbere igihugu, ibigega vy'igihugu biratekanye n'abantu bariko barahindura imibereho. Ivyo bivuga n'uyo mutegetsi abarundi benshi bavyumvishe, bamwe barakorora amosozi, abandi bakicwa n'agahinda, bakavuga bati nimba dufise indongozi zimeze gutya tuzovugirwa nande? Ninde azotuvugira amagorwa turimwo nk'abanyagihugu? Izo ndongozi nizo tudashaka, zitabona ineza y'igihugu, zitabona aho turiko turaja, zitabona ko abarundi tubabaye. Uko rero kubandanya kuvuga ko ibintu bimeze neza birica igihugu kandi biragisubiza inyuma. Nk'uko vyama igihugu buca cinjira mu yindi manda, abantu benshi bariko baribaza ico igihugu kizoba mu myaka iza. Ni iki kizokorwa kugira abarundi babandanye gutahuka n'ubuzima bwabo bushobore kuba bwiza? Amakungu nayo abandanya gushikiriza impungenge ku bijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi, ihagarikwa ry'imfashanyo ku buryo butandukanye ari navyo vyateje uruhagarara mu butunzi. Ibi vyose vyerekana igihengeri gikomeye mu vy'Uburundi butegerezwa gukora. Benshi bati ibi bintu birashobora kutaza koroha kubera ko hatagize igikorwa Uburundi burashobora kwisanga bwazimanganye, kandi ivyo bikaba abarundi barorera. Nico gituma bamwe mu banyepolitike bahagurutse bakavuga bati twebwe tugiye gukoresha inzira y'umuheto tukureho ubwo butegetsi. Federico Bamvuginyumvira yabishikirije mu nama yabahuje n'amashirahamwe adashyikiranira ivyicaro vya politike ndetse n'abandi babona ko igihugu c'u Burundi gitegerezwa gusayurwa kuko aho igihugu kigeze ngo ni habi cane. Federico Bamvuginyumvira ndetse n'abandi bavuze ko rero hagiye gukoreshwa imbaraga z'igisoda
kugira bashobore guhindura ibintu mu Burundi. Benshi rero ntibabona ko hagiye kuboneka umuti biciye muri demokarasi, biciye mu matora, canke se izo ndongozi za CNDD-FDD mu gihe zizoba zigihari ku butegetsi, ng'ibintu bizobandanya kugorana cane. Abarundi barihebuye, ariko benshi ntibabona aho urukiza rwabo ruzova, mu gihe ababatwara nabo nyene babona ko ibintu vyamaze kuyangara mu gihugu, kandi bakabona ko ata mutabazi bafise kiretse abenshi, ko abarundi bamaze kwizera ko Imana ariyo yonyene izotabara igihugu, ariko abandi babibona mu yindi mbono, babona ko Uburundi buzoshayurwa n'abarundi bo ubwabo bagafata ingingo zibereye, nayo ivya politike vy'amatora ndetse n'ibindi vyose aba CNDD-FDD bavuga ngo ntaho bizoshikana igihugu c'u Burundi, ngo narirya ubwambwe CNDD-FDD iyo uza kuba koko ufise iyo mbono mu myaka 20 irenga bamaze kuri ubwo butegetsi, ntibabuze ico boba barakoze kigaragaza ko bafise ubwo bushobozi koko bwo guhindura ibintu mu Burundi. Bizorangira gute? Bizoherera hehe? Bijubana natwe umunsi n'umunsi ku makuru tubashikiriza. Mu kanya gatoya turaza kubashikiriza ikiganiro kidasanzwe kiri buze kuba kirimwo imyihwezo ndetse n'ukuntu ababikurikiranira hagufi babona ibibera mu Burundi, ndetse n'icokorwa kugira Burundi busayugwe kandi hatoregwa inyishu ibibazo biri mu gihugu, amaze abarundi bose baronke mwidegemvyo ndetse n'iterambere rirama nk'uko tubibona mu bindi bihugu vyisoneye vyama bije imbere aho gutera bisubira inyuma, nk'uko igihugu c'u Burundi aho kuje imbere gisubira inyuma kubera indongozi mbi, nk'uko abarundi bavyagiriza ubwo butegetsi nyene buhari ko bagananiwe. Mu kanya gato cane tuze guhura muri ico kiganiro. Kuri mwese rero ndabakengurukiye, tuze guhura.